haracyariho ivyizigiro ko wakomera, haracyariho ivyizigiro ko watera imbere, haracyari ivyizigiro ko irya nzu nawe wayubaka, haracyari ivyizigiro ko wavyara, haracyari ivyizigiro ko waba miliyoneri, waba miliyarderi. Ninde yakubwiye ngo uzapfa atacu umaze? Ninde yakubwiye ngo ntacu uzavamo? Ese ni Imana yabikubwiye canke n'abantu babikubwiye? Ubuzima bwawe ntabwo buri mu kiganza c'umuntu, ariko ubuzima bwawe buri mu kiganza c'Imana. Birivuga ngo Imana yacu ntabwo irobanura ku butoni, ivyo yakoreye abandi nawe yabashaga kubigukorera. N'Imana ikura hasi igashira hejuru, n'Imana ikura mu mukungugu ikicarikana n'ibikomangoma. Biravuga ngo haracyari ivyizigiro, na igiti catemwe ko cumvise imvura cyosubira kunaga kikera imbuto nk'iza mbere. Ntucike intege, niwiyahure, niwihemukire, haracyari ivyizigiro ko iyo ndwara wayikira, nubwo bakubwiye ngo iyo ndwara ntabwo ikira. Ubuntu bw'Umwami Yesu reka bukomeze kubana nawe. Imana iguhezagire cyane. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro aracyariho ivyizigiro. Bene data mudukurikirana kuri no channel yanyu ya Aracyariho Ivyizigiro TV, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turabashimiye mwebwe mumaze gukanda subscribe, turabashimira mwebwe musangiza abandi ino video y'inyigisho. Ubuntu bw'Imana bukomeze gukubaho kandi warahezagiwe cyane. Turakomeje igice cya kabiri cy'icigwa twatangiye kivuga ngo akamaro ko gusenga. Hari akamaro kari mu gusenga, hari akamaro gakomeye cyane kari mu gusenga. Turabona abantu benshi muri Bibiliya basenze ubuzima bwabo burahinduka. Turabona abantu bari bagwaye ariko biciye mu gusenga bakira indwara. Turabona abantu bari bapfuye ariko bazutse binyuze mu gusenga. Turabona abantu bari bagiye kurimbuka nkaho mu gisagara cy'Ninewe, ariko igihe bahaguruka bagasenga, biravuga ngo Imana ishindura umugambi wo kubarandura. Imana irawushindura bitewe nuko basenze, barihana, bitandukanya n'icyaha ari naco cari kigiye kubarimbura. Biciye mu gusenga Imana ihindura iki? Imana ihindura umugambi wayo. Turabona Yoshafati yari yatewe n'ibihugu birenga hafi 4 byamuzingurutse impande zose, ariko Yoshafati ngakora iki? Ngo Yoshafati arasenga, ngo maze ururukizwe rivuga ngo intambara si yawe ariko ni yanje Uwiteka, nije ngiye kuyigwana. Muyandi magambo, gusenga birashobora kugukuramo wowe mu kibazo maze Imana akaba ari igisigaramo. Gusenga birashobora gutuma abansi bawe basubiranamo. Birivuga ngo abansi bari bateye Yoshafati, biciye mu gusenga kwabo abansi basubiranamo. Gusenga birafise akamaro kanini cyane, tukadondaguye ntabwo twakamara. Twabategura ibintu 8 ariko kuvuga kariho hari akadomo. Oya, gusenga birafite akamaro kanini cyane. Twagarukiye guca gatatu, rero nashaka mbandanye mbabwire icyakane. Gusenga vyimura imisozi. Gusenga vyimura imisozi. Nimba hari umusozi uri imbere yawe ukomeye, alebosate, bishoboka ko ari umusozi w'indwara, birashoboka ko ari umusozi w'ubukene, birashoboka ko ari umusozi w'agasuzuguro, birashoboka ko ari ibintu wagerageje kugeramo ariko byanze ko wabigeramo. Uwo ni umusozi witambitse imbere yawe ukubuza kugera ku ndoto zawe, ku nyishu zawe, ariko amasengesho yakwimura uwo musozi. Ninde uzana imisozi ku nzira yacu? Ni Satani uzana imisozi kugira ngo idukereze. Urazi umuntu ariko agenda ku musozi aduga, nuri karagenda ahantu hagoroye, ntabwo bonyaruka kimwe, ntabwo banyaruka kimwe. Oya, ariko uduga ku musozi bisaba kagenda buhoro buhoro, kubera aravye naba ashobora gushunguruka akahasiga ubuzima. Ariko ugenda ahantu harambaraye we nta kibazo abafite. Satani rero azana imisozi ku nzira yacu kugira ngo aducereze kugera ku Imana yavuganye nacu. Ivyo bigatuma rero abakristo bitotombera Imana nkaho umengo yabahevye, yabataye, kandi tabataye, ahubwo ari Satani wazanye imisozi ku nzira yabo. Biri kivuga ngo iki? Yesu aravuga ngo yaravumye igiti
aha muri Matayo 21 uhereye ku murongo wa 18 ukageza ku murongo wa 22. Yesu yarahejeje kuvuma igiti, mu mwanya muto kiba kirumye. Batangaye ababwira ngo mwe nimusenga ntimuzakora bijya gusa, nimwizera mugasenga ntimuzakora ivya kijya giti gusa navumye, oya muzabasha kwimura n'imisozi kandi nayo izagirane, nayo izabumvira. Akamaro ka kane kari mu gusenga, gusenga vyimura imisozi, vyimura imisozi. Birashoboka mu rugo rwawe ko hari umusozi, ntabwo uri guhuza n'umugabo wawe, ntabwo ukwiriye gutekera ngo ugende canke ngo usabe divorce, oya wamuje ko uwo mugabo uzi ko ari mwiza. Vyatumye birengagiza bari abasore bose bakuronderaga, vyatumye birengagiza bari abakobwa bose bari imbere yawe, nuko wabonye ko ari kibasumba, nuko wabonye ko ari mwiza kurenza bari ya bose. Niyo mpamvu wahisemwo kubakana nawe, kubana nawe. Nimba rero vyarahindutse hakazamo ikibazo, ntabwo inyishu ari divorce, birashoboka ko uva muri urwo rugo ukagenda kuba kurundi nago rukaba rubi gusumba ruriya rwa mbere. Ahubwo solution ni ugusenga. Gusenga vyakwimura uwo musozi, amahoro akagaruka, umunezero ukagaruka, umwumvikano ukagaruka mu rugo. Gusenga kwagiye guhindura ubuzima bw'abantu benshi. Gusenga vyimura umusozi. Wateguye ingendo nyinshi zigenda zifa, ukeneye iki? Urakeneye gusenga kugira ngo ingendo zawe zibashe kuguruka. Urakeneye gusenga, warakubise umwana wawe kugira ngo abe ingeso runaka ariko vyarase. Nikiye kintu ukeneye uwo mwana wawe? Haleluya, musengere. Icyo ukeneye ni ugusenga. Gusenga bizakuraho urwo rusozi rwitambitse imbere, rugatuma amagambo yose umubwira n'impanuro umuha atazigendera, kandi akagendera mu mpanuro zitarizo, akagendera mu nzira zitarizo zo kumwangiza. Ariko biciye mu gusenga, uyo musozi uri imbere y'uwo mwana wawe wabashaga kwimuka, maze akakubera umwana mwiza. Mu cete ca mbere Paulo yandikiye ab'Itesalonike ariya mu bice 5 umurongo wa 17 twarahasomye, havuga ngo musenge ubudasiba. Turabwirwa gusenga ubudasiba. Abantu barya buri munsi, ariko kujya rero umuntu arya buri munsi niko umuntu akwiriye gusenga buri munsi. Daniel 6:10 birivuga ngo Daniel yafukama, yarafite umugenzo wo gufukama gatatu ku munsi asenga Imana yiwe. Yari umuntu akomeye mu gihugu, ariko ivyo ntivyamutwaye umwanya ngo bimubuze ugirane, ngo bimubuze gusabana n'Imana, bimubuze gusenga Imana. Oya, Daniel yarafise umwanya wo gukora ibikorwa vya leta, akagira n'umwanya wo gukora ibikorwa vy'Imana, akagira n'umwanya wo gusenga. Niyo mpamvu ngo baje kumuronderaho inyanga, bamuronderaho ikosa, bararibura kubera Daniel yasenga Imana, yarakiranutse. Gusenga bizagirane, gusenga bizimura umusozi wari imbere yawe. Senga Imana, uyo musozi uzakwimuka. Cyo kintu citambise imbere yawe kikakubuza gukora mariage, abandi birirwa barazikora, wo ni umusozi. Bishoboka ko ari abarozi bawugushiriyeho, bishoboka ko ari abadayimoni bawugushiriyeho, ariko amasengesho yakwimura uwo musozi. Tugomba gusenga ubudasiba, kurya urya buri munsi. Ndazi ko wowe iyo utabibuze ushobora kurya gatatu ku munsi. Abo ni abantu bajya kuri discipline, bashobora kurya mu gatondo umushusho, cyangwa bakinywera icyayi, canke bakarya ibiryo, canke ayandi masaha ni saa sita, ayandi masaha ni mwijoro. Ariko hari abandi barya n'inshuro 8, hari n'abandi barya n'inshuro 10. Kurya rero ufungura niko akagombye gusenga, kubera umuntu wa vrai ntabwo ari we tubona hanze. Umuntu wa vrai ni wewe w'indani. Ni mpamvu hari abantu bubakanye n'ama-envelope, bayagejeje mu nzu, ayo ma-envelope bayindukirira umururazi. Koko yari meza bayarebye inyuma, ariko indani yaratekeye ikibi. Hari abakobwa ubona ari beza, abagabo ubona ari beza, ariko indani muri bo batekeye ububi. Ntuzobane na envelope, uzabane n'umuntu wamaze kubona indani muri we uko atekeye, uko ameze, kivyo afite biwanye n'ivyo ufite biwanye, nuko washobora kugirane kumwihanganira. Biravuga ngo musenge ubudasiba. Imana ishimwe cyane. Imbabura imaze iminsi itaka, uzasanga udukoko twose n'inyoni zizaza zarikemo. Urakwiriye gusenga ubudasiba. Iyo imbabura yahoze ikora ikamara igihe itariko iraka, itariki iracanwako, irashobora kugwa ingese, irashobora no kugirane, irashobora no guca isaza, ikagwa ingutu, hanyuma nisubire kugirane, nisubire gukora, aribwo bufu bwayo. Iyo umuntu rero amaze igihe adasenga ashobora no gupfa.
ashobora no gupfa ko abadayimoni baraza bakarika muri we bikarangira abuze n'ubuzima. Akamaro ka gatanu, gusenga kuremeza umuntu. Nehemiya ibice byaho 2:8. Gusenga kuremeza umuntu. Nimba hari umuntu utakwemera mu karere runaka, nukeneye kumusanga umubembereze mubwire ngo nyabona nyemera, oya we fata umwanya wo gusenga. Gusenga bizakwemeza urya muntu. Nimba hari umugabo wawe akaba atakwemera, ntugwane nawe ngo nyemera sheri, oya wowe senga gusa Imana, hama wisige wipodore, hama wifate neza, hanyuma uhinduke uzarebe ko atagira katakwemera. Imana ihabwa icubahiro. Nimba abasore batakwemera, nubigire ikibazo, wowe fata umwanya wo gusenga. Urisiga ariko ubwo bwiza ntibabubona, ukambara izimeze gute ariko ntibabubone. Icyo ukeneye ni iki? Urakeneye gusenga. Hari abantu usanga mu isi imwe babambise amamaske, babambise ibishusho by'abasaza, we wakwireba mu kiyo ukabona urakabiti gatoya ukadutangara gute abasore batansifura, batampamagara, batandondera. Ni ikihe kibazo gihari? No, we nta kibazo ufite, uri mwiza. Ariko mu isi imwe hari indi maske bagushizeho, iyo abantu reba kurebye ntabwo bakubona mu bwiza bwawe, ahubwo bakureba muri iyo maske. Nigeze gusengera umukobwa bamwambise ishusho y'ubumaraya, ya abamubonaga bose babonaga ari maraya. Buri musore wose amurondeye bamarana igihe gito akabaragiye mwarambye kuri maraya, ibintu byinshi cyane, kugeza aho umukobwa yiyakira aravuga ko ibyo bintu ngiye atavyo nkora, niye mpamvu abantu babimbonamo. No, hari indi shusho bari bamushizeho. Ya ugomba gusenga rero, ko gusenga bizakwemeza abantu batakwemera. Bivuga ngo Nehemiya arasenga, agenda imbere y'umwami, amusaba ibintu, amusaba ibiti byo kubaka urushengero n'inzu yiwe, ngo maze umwami arabimuha. Nehemiya caravuga ngo iki? Umwami yabimpaye kubera ikiganza cyiza cy'Imana ngo cyari hejuru y'ubuzima bwanjye. Nehemiya yaratawe ati impamvu umwami abimpaye suko ndi mwiza, suko tuzinanye, oya ni kubera ikiganza cyiza cy'Imana kiri ku buzima bwanjye. Ubandanije kiriya gice cya mbere ukasoma n'igice cya kabiri uhereye kuri 1 n'icya mbere, uzasanga Nehemiya imbere yuko aja imbere y'umwami yamanije gufata jene y'iminsi 3 yisonzesha, ariko arasengera iyo porogaramu. We baraguhamagara ahantu ujya kudepoza, ugahitana rwa urupapuro rwawe ngo ni diplome, ukaruhitana ugenda hari ushira muri nani ugahita uragira fotokopi, ukagenda ugenda kudepoza, abandi bakandika amakete nawe ugahitana wandika ushika ujana hariya. No, urakwiye gufata umwanya ukwiriye ugasengera iyo diplome, ugasengera iryo kete ugiye kudepoza, ukarisengera. Abandi nabo bagwana intambara yo kurondera abantu ngo bazi kwandika neza amakete, nk'abari bo banyandikira bashiremwo indimi zimeze ukuntu. Oya, nubwo wakwandika ibitarizo muri urya rurimi rwawe, ariko ukongeraho amasengesho, ndakubwiza ukuri hajya ahantu uzakwemerwa kandi akazi uzakabona. Hari ahantu vyase kurengana, wasabye visa inshuro nyinshi bayikwima. Ikibazo cyawe wajanye urutwe rwawe. Ikintu ukweneye rero, jana y'amasengesho, jana yo eya. Amasengesho azakingura imiryango yugaye, amasengesho azaguhesha ibintu ukeneye. Warasabye amafaranga muri banki barayakwima, uyasaba inshuti yawe kandi yafite irayakwima. Ukeneye iki? Ukeneye gusenga. Amasengesho azatuma ari amafaranga wamuguriza nga yaguhe kugira ngo ugende gukora, burya yanayaguhera ubuntu hamwe wafata umwanya wo gusenga. Imana ihabwa icubahiro. Ugomba gusenga Imana. Gusenga vyimura imisozi. Aka gatanu, gusenga kuremeza umuntu. Imana ishimwe cyane. Aho nitwagiye mu gitabo cya Esteri ngo tubabwire umukobwa yari imfuvyi, atarazi kwisiga, atarazi no kwambara, kumbura atari yaranize, ariko ahiganwa n'abandi bakobwa muri icyo gihugu urimo. Niye ntara, niye quartier ivugwa kirimo abakobwa beza cyane. Buriya abakobwa beza si wabarondera muri quartier y'abakene, kenshi bakunda kuba mu quartier y'abakire, kubera bari abakire niho baronka amavuta y'agaciro meza bisiga akabamara iminkanyari. Niyo mpamvu uzosanga umukobwa wo mu bakire w'imyaka 30 asa n'umukobwa wo mu bakene w'imyaka ingahe, w'imyaka 8 asa n'umukobwa n'umwana akivuka usanga kabiri ke kameze ukuntu gatotaye. Ni kubera iki? Ni kubera amafaranga. Wewe ni kubera amafaranga. Impamvu bakubwira ngo urashaje, buya ni wibaze ngo urashaje. Oya, kibazo cawe nuko wabuze inoti. Hamwe wabona inoti
ndazi ko iyo shusho yawe yahinduka. Imana ikumere ku mafaranga, vuga ati ndayakiriye. Byandike muri commentaire ati ndayakiriye, kubera birivuga ngo umutunzi arakundwa kandi agira abagenzi benshi, umukire arakundwa akagira n'abagenzi benshi, ngo ariko umworo waranywa. Imana ikumangira amafaranga kugira ngo akurure abantu. Mugabo rero abo bantu nibaza kubera wabonye amafaranga, nuje yibaze ngo n'abantu abazaba bazawe niyo noti yawe. Buri umugenzi mwiza nuri yubana nawe muri ubwo bukene, kandi rero nukira urya muntu yabanye nawe mu bukene ntuzamwiteshe, buri urya n'inshuti yawe. Gatandatu, gusenga kuzana inyishu. Daniel ibice 10 umurongo wa mbere kugera kuri 21. Gusenga bizana inyishu. Hari inyishu wabuze mu buzima bwawe, hari ibintu wabuze mu buzima bwawe, fata umwanya wo gusenga. Daniel agisenga umunsi wa mbere birivuga ngo iki, Imana irunga ikinyishu ziwe. Mugabo ngo kizazimara iminsi ngahe? 21. Izo nyishu zitaramugeraho iminsi 21. Urumva, iminsi 21 izo nyishu zitaramugeraho, ariko ijuru ryazirungitse ku munsi wa mbere. Habaye pane mwibarabara egari gutuma kimizigo hanze igatinda kugeraho kubera habaye ikibazo mwibarabara, ugasanga habaye umucako muremure, bariko barasaka abantu, ugasanga bagize agisida mwibarabara, ukazarindira ko sikani yawe ko yakamyo yawe izana ya mizigo ukabura kubera ko yagize ikibazo mu nzira. Daniel rero yaraseze, marayika afatirwa mu kirere. Juti yaje senga, hari ikindi gihe usenga ugasanga inyishu zawe ahantu zablokewe. Urakeneye gusenga kugira ngo uguruze ivyugaye, urakeneye gusenga kugira ngo uzane inyishu zerekeye ubuzima bwawe. Gusenga kuzana inyishu, gusenga kugirane kuzana inyishu. Niba hari inyishu ukeneye mu buzima bwawe, fata umwanya wo gusenga. Hari ibintu ukeneye ko Imana yakora mu buzima bwawe, gusenga birazana inyishu. Hari ikintu wabuze mu buzima, fata umwanya wo gusenga, icyo kintu kizaza mu buzima bwawe. Hari amafaranga wabuze, hari ibintu wabuze, hari ibintu wasabye ariko bitarakugeraho, ntucike intege. Bandanye usenga. Gusenga bizana inyishu. Daniel arasenga ku munsi wa 21. Birivuga ngo Gaburiyeli aramushyikira, aramubwira ngo umuntu w'umukundwa cyane, humura ntucike intege, dore ndakuzana inyishu zawe. Gusenga birazana inyishu. Warasabye Imana akazi karatinda, wayisabye mariage iratinda, wayisabye urugendo ruratinda, wayisabye inzu iratinda. Ntucike intege, fata umwanya wo gusenga. Gusenga bizana inyishu. Reka ndangirize ngaho utu tuntu tubiri kazatuvuge muri video y'ubutaha. Mwibutsa gukora subscribe nimba ari rya mbere udukurikiranya kuri no channel Garacyari Vyizigiro TV. Mwibutse kugira subscribe, wongere wandike muri commentaire cyagufashije n'icyakubatse, wongere ugirene usangize abandi no nyigisho kugira ngo ibashe kubageraho. Ntiwibagirwe no gukora no gukanda like. Imana igwezagire cyane. Data mu izina rya Yesu ndamusengeye uyu mwene data, wongereze amasengesho ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Ibyari vyugaye vyuguruke, byari boshye bibohoke, imisozi yari imbere yimuke mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Turamenye ko gusenga gufise akamaro gakomeye ko kuzana inyishu. Reka ikintu yari yarabuze agihabwe mu izina rya Yesu. Amen. Mwarahezagiwe cyane.